usenge so aba mu mpisho. Ata so wawe he bashasha, so wawe si papa wakuvyara sivyo? So wawe mu ijuru, ton père céleste ngo aba he. Abantu benshi bazi ko Imana iba mu ijuru, turazi ko iba mu ijuru sivyo? Kandi turazi ko Imana ari shama, iri hose. Imana iri ngaha, Imana iri hose. Mu nama irahari, mu isoko irahari, muri shop irahari, iri hose, mu vyatsi irahari, mu ishamba irahari. Ariko hageze gusenga iba hehe? Vuga cyane, hehe? Dans le secret, mu mpisho. Haleluya. Abantu bafite amasengesho, abantu bafite imitwaro, abantu bashaka kugenda imigenderanire n'Imana, nta handi adresse y'Imana ni mu mpisho. Ni byiza gusengana n'abandi, tuza kwibona gusengana n'abandi muri mu bushobozi, ariko ukwiye kurondera umwanya wawe mu mpisho. Nandiho hari ubushobozi budasanzwe mu kwiherera hamwe na ndiho. Ibyo dushaka kubona, usenge so wawe aba hehe? Mu mpisho. Nimba ukeneye kurondera Imana, genda irondere mu mpisho. Haleluya. Genda urondere mu mpisho, genda uvugane nayo mu mpisho, genda urire mu mpisho, genda usuke umutima wawe mu mpisho. Haleluya. Ko kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Umviriza, azoguhera ryari? Ninde ashaka guhembwa cyangwa kwishurwa? Ashaka kwishurwa amasengesho, none ngo ayishurira hehe? Nyigisho irarangiye, ushaka gutaha ubunyene. Nimba ushaka kwishurwa, data wo mu ijuru uko ameze yishura amasengesho yo mu misho. Ni afite ubushobozi. Ayaya, cyo mukavyumva. Genda mu misho, ibyo uvuga byose mu izina rya Yesu uri mu misho birafise ubushobozi. Haleluya. Gusubya uvuga ngaha twese tuko turumva. Ariko mu misho hari ibanga, vuga uti hari ibanga. Hari ibanga ryo gusengera mu misho. Ikibazo cyose ufite cya kimhemu, ukeneye kuronka inkomezi, ukeneye kuzura muhemu yera, ukeneye gusenga neza, ukeneye kubohoka imhemu imigozi kuboshe. Amen. Ukeneye kuronka akazi, ukeneye gutera imbere, ukeneye umwana, genda mu misho. Mwamumva iyo ngira nsengera abantu ku gatandatu mvuga gute? Genda ahantu herereye, atagwamo, ntusamare, nturangare, ushika iganza. Haleluya. Ikira ivuga si umugenzo wundi, nuko nzi ko Imana yacu ikorera mu mpisho. Genda irire mu misho, uvuga ibiriyo byose, rero inyigisho yose tugaturaba igituma ingene Imana agirisha abantu n'igituma ikeneye gukorera mu mpisho. Amen. Dusimbire ku murongo wa 2, asome ko aho nyine Matayo 6 umurongo wa 2. Niwagira ubuntu cyangwa ugatanga, yari offrande cyangwa ituro, icyo uzotanga cyose, ntuzovugishe inzamba imbere yawe. Ntuzovugishe inzamba imbere yawe, nkuko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira. Inzamba ni kuvuga iki? Mwabonye? Natanze imodoka, natanze inzu, nijewe nubatse hajya ahantu, ukavuza inzamba. Amen. Nibuka kera twageze kuja ahantu mu ishengero, hari ikibazo c'intebe, bashaka intebe zinshi zikanga 500 za plastique. Hanyuma bashaka tubwira muri iyo shengero ngo hari umukozi w'Imana yaza ntebe ntimutanga amafaranga yazatanze zose. Umukozi w'Imana aca muha micro, avuga ati ni jewe nazitanze. Mvuye muri Kenya, nawe nyene natanze les instruments zo kuvuza umuziki. Amen. Aravuga amen, aravuga amen, je sinshi amen. Aravuga niyo nzamba nituyikeneye, kuko dukeneye ibitango mu misho, kuko nivyo ndiho yemera. Hanyuma turavuga ati none ko mutampa amazi yo kunywa, nimwateba ndatuma amazi ndabagarurire mwese amazi. Izo nizo njyajya Yesu ko aravuga ngaho zikora amasinagogi hehe ngo no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu, ababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Birizabwire ikintu cyose uzokora ukoreye ndiho, ntuzorondere gushimwa n'abantu. Ni gute injyajya zironda gushimwa n'abantu? Ashaka yo ari yaranja byose bikamenywa ivyo yakoze. Ivyo watanze ushaka abantu bimenya. Ivyo wakoze ushaka kubishira kuri statut bose babibone. Ushaka kubishira kuri réseaux sociaux babibone.
niyo bibona bazogukomera amashi, bazokwemera. Mugavuza ngo baramaze guhabwa iki? Baramaze guhabwa impera zabo canke recompense. Imana ishimwe. Nuvuga yuko ikintu uzotangira ndiho ugashaka ko abantu bakimenya bose babivuge bakwemere bakubahe kubera gutanga kwawe impera wayironse naho abantu bakwemera ntuzorindira impera mu ijuru. Ko muciye muceceka muravuze inzamba, muravuze inzamba, abavuze inzamba muce muzibika mu kabati mwataha, sivyo? Nimuze kuvuza inzamba kuko Imana yacu ishaka abakorera mu ibanga. Ivyo ukora vyose bikore mu ibanga, niho uzoronka impera yo mu ijuru. Imana yafise igituma ishaka mu ibanga. Kwega ishaka mu ibanga, kwera ishaka ko biba hagati ya wewe nayo. Ishaka kurema umutima wawe, ishaka gukomeza, ishaka guhingura, ishaka ko icyubahiro cyose kija kuri iyo gusa. Haleluya. Cyo gituma iyo utanze ikintu mu ibanga nuje kurondera ko babivuga kuko sibo wahaye uwaremye isi n'ijuru. Niba kwiye kuguha impera. Imana ishimwe. Umurongo wa kabiri gusomya wa gatatu verset 3, Matayo 6:3. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubafu kwawe ico ukuryo kwawe gukora. Ukubafu cyangwa kumoso nikumenye uko uburyo gukoze. Nje gituma rimwe na rimwe narabashoke mbonye inyigisho kuri YouTube bavuga ngo abibumbi 10 ngaha, abibumbi 5 ngaha, amadolari 100 ngaha, bagashaka umurongo abigihumbi ngaha, amajana 5 ngaha, bagashaka ngomagara bakaza mwese agatanga kategori. Nasanze abamesha bakomeza amashi gusumba abamakeya kuko nibikenewe ko tumenye ivyo utanze. Imana ishimwe. Ngukubafu cyangwa kw'ibumoso kuba nirikumenye kw'iburyo gutanze. Imana ishimwe. Ndumva yuko mu bihugu bimwe Amerika, Canada hari igihe bisaba ko wandika amazina yawe kubera ngene bikoze hariya leta ikora n'amashengero. Haleluya. Ariko byose bisanzwe kwiye kubera mu ibanga. Amen. Biye kubera mu ibanga ukeneye kumenyesha komite yose nakayatanze ibi bibera mu ibanga, niho uronka amashi yo mu ijuru. Nironka amashi y'abamarayika gusumba amashi y'abana b'abantu. Imana ishimwe. Murongo wa 4 verset 4. Kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu misho. Biriza kugira ituro ryawe canke gutanga kwawe canke imfashanyo yawe irigwe mu misho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Umiriza umengo so wawe ibidahishije nabibona. Mwumvise navuze ko bikurikira, so wawe abona ibihishijwe. Ton père qui voit dans le secret. Umengo bitari secret Imana ntibibona. Irayibona canke ntibibona. Kweka vango abona byishije none gusa. Kweka vango byishije njabona. Kubera iki? Kubera iki? Nivyo bimwetereza, nivyo yitayeho. Amen. Bijya ukoze ku mugaragaro ushaka abantu babibona, arabibona muga nta gaciro abiha. Arabibona muga nta mpera uronka kuri bya bigaragara. Inyigisho yahagaze ngaha, ha amasengesho, ha ivyo utanga bibe mu misho. Ndavuze ni bibe mu misho. Ndavuze ni bibe mu misho. Kuko kwera iki? So wawe abona ahishije, abona ibihishijwe niwe azoguhera. Amen. Mashaka recompense y'Imana rondere byihishije. Yesu ashimwe. Muciye mushavurira ko mundaba nabi no. Mushavujwe ni iki? Mwaramuzi inzamba. Nima muzi inzamba rero muhindura no munsi. Imana ishimwe. Wakana uhejeje. Uheze winjire mu nzu. Uheze winjire mu nzu. Wiyugarane mwe n'abana bawe. Birakomeye. Kweki yugarana? Kweki yugarana. Kubera iki? Kubera aja hiherereye. Imana bahezage mwakurikiye rero. Sivyo? Umviriza kugira igitangaza kibe. Haleluya. Imana yacu wo mwijuru, so wo mwijuru akorera hehe? Ahiherereye mu misho. Igitangaza kugira kize gukoreka banzu utire.
byinshi bishoboka bigaragara. Niyo bishira ngaho kugira igitangaza kibe, banza wugara umuryango. Ababanyi ntibabone ibyo muza gukora, kubera ababanyi benshi n'aba incredule ntibizera. Ahubwo ugiye gukora n'igicucu arasara mu mutwe gute ashobora kuyugarana n'amabidoni vide, sivyo? Rero kugira abantu bagwanye umugambi w'Imana, abantu bakekeranya, byiza no kugara umuryango. Kuko n'utugara umuryango barakwandukiza, maze ko incredulity yandukira, kutizera kurandukira. Nuguma n'abantu batizera, mu gitondo twari twiga mu gitondo yuko ari abantu Imana ikata mu buzima bwawe ikabakurayo. Hari abantu batagira kwizera, bagumanye nawe nubaha amatwi. Dawudi aje kugaburira abakuru wiwe agira agwanye na Goliath, yasanze abakuru wiwe bari mu Esmeo, service militaire obligatoire, bariko baragwana. Ashitse abazana ibyo kurya, asanga bakora inyegeza amahema, abagabo b'ivyanwa binyegeza amahema, kubera Goliath avuze ati nimuzana umuntu umwe. Araba bya bigenero byose yarayemera, byose mu mahema. Dawudi agahunga gatoya, araza ati none kiye kigabo wocica yoronka iki? Eliab, vuga uti Eliab. Eliab ni umuntu yemera, niwe mukuru, niwe ari imfura n'igifuwa. Agahunga ubwibone bwawe turabuzi, ceceka. Urashaka wewe geze kuragira kwa nta kintu ushobora kuragira. Bibiliya ivuga ngo Dawudi yamuhaye umugongo. Yamuhaye umugongo. Abatizera baha umugongo, bima amatwi. Haleluya. Niba wabona umuntu afite ukwizera, ndakubwira ibanga, mwiyegereze. Ko niba mwiyegereza azokwandukiza ukwizera, azokwereka ko ibidashoboka bishobokera bizera, azokwereka ko Imana itegeka bikaba, avuga rimwe gusa bikaba. Ukwizera kurandukira. Dawudi acabaza abandi ngo mbwira sha wocica. Barabwira ati wocica. Haleluya. Azoronka umukobwa w'umwami. Barabwira ati rero nimba ari ivyo ntwara ku mwami. Bashikira umwami arambwira ati hari agahungu kazakoranye ko mugabo nta kundi ko twaheraniwe twananiwe, reka tuve kubwira ivyo kavuze. Kavuze iki? Kavuze ngo uko kwice Goliath. Sawuli araba ati n'ubundi turapfa. Niba ari umuntu akirota ko yo kwica Goliath, kanzanire. Barakazana, karashika akungereka intama. Kamera gute? Maze kuduga ruguru, igipira kirekire indani nta kiriyo. Karashika gashitse, uri wewe urabyizera? Mwami wa Israeli. Mwami wa Israeli, reka ndagucira gace, reka ndakubarire. Urafise ingwabo nivyo, urafise igwanisho nivyo, ariko ndashaka unyumvirize. Vuga uti nyumviriza. Jewe aka gahungu ubona, iyo haje intambwe, iyo haje intare ijya gutera intama za data, ata nkota mfise ndayisha n'iminwe yanje. Intare ifise 250 kilos s'il vous plaît, ndayica. Sawuli niko nongera mu bitanditse. Sawuli avuga ati nivyo barayishe, narayishe. Nivyo mpamagarira babanga, mpamagarira. Urumva rero uracyari muto. Goliath yabaye forme kuva kiri umwana. Wewe uzi kuragira, nakubwiye ko nazishe, ariko mu kanwa k'intambwe intamba za data nta nimwe yapfuye. Avuga ati rero araba na generale undi, generale à droite, colonel, mweba byabananiye, mwari musi y'ihema, nimusore kuvuga mwebwe rero. Nticyanditse muri Bibiliya, iko nimagine byabaye. Nimusore kuvuga ngo ni generale icara hajya. Generale n'uyu adatinya. Uyu niwe generale. Haleluya.
zana ibigwanisho, zana inkota, zana ingabo cyangwa inkizo. Dawidi kubera kubaha umwami aravyemera, baramwambika ikirato, inkota, inkinzo, biranga ko atambuka ko kiramuroka. Yari umwana muto ntiyabwagirishije kwambara icyo bihuzu biba bikoroka duza. Agenda mwami wa Israeli, ndabihevye, ndabikuye, jewe intambwe intare sinayishe n'inkota, y'Imana yabanye nanje, y'Imana yabanye nanje, n'uzobana nanje. Nimba udashobora gutahura igituma nashobora kwica intambwe, yari kuri atwara intama za data, n'uru utahura ngene ushobora kwica kigabo kindekere. Icyo birivuga ngo ntivuga ngo yamuravye, muga ngera akaravye ngo birivuga ngo cyevuga ngo genda uwarabane nawe. Haleluya. Sije kwigisha Goliath na Dawudi, aho nashaka kubereka yuko kwizera gutuma ukora ibidashoboka, ibyananiranye. Haleluya. Icyo mwotahura muri iyi nkuru na Dawudi mvuze nuko formation yayironkeye hehe igihe yisha intare ntawabona, ariko igihe yisha Goliath yarabaye umusupestar. Abagore bose n'abakobwa muri Israeli baciye bakreya indirimbo shasha. Haleluya. Nuvuga yuko yaciye aba populaire, yaciye amenyekana kubera yabikoze ku mugaragaro, ariko ibyo batazi formation yabaye mu ibanga. Imana izoguforma mu ibanga, Imana izoguhingura mu ibanga, Imana izoguhindura mu ibanga. Abantu babona produit fini bakakwifuza bagashaka kumera nkawe, ariko ntibazi Imana yakoreye. Abantu bose muzi abakozi b'Imana bukuri hari abafo abukuri Imana ikoresha yabahaye formation ahiherereye mu ibanga, atanumwe abona, atanumwe akomera amashi, atanumwe agira like, atanumwe agira commentaire, atanumwe guhezagira, atanumwe akuzi, ariko amaze kuronka n'igipapuro diplome yo mu ibanga. Haleluya. Diplome mu ibanga ni iz'agaciro gusumba diplome yo kwisi. Haleluya. Kuko kwisi urashobora kuyigira ugashiruka ugakoteseka uyifise, akiyo mu ijuru wayiguhaye ara making sure, arashaka vy'ukuri ko uyigaragaza ugakora ivyo yakwigishije. Amen. Tusuye kuri ya nkuru rero nagiwe na Goliath undi musi mwumvise ko ari mu ibanga, siko byabereye mu ibanga. Umurongo wa 4 rero ya usomye wa 4 usomye banzu heze wa 4. Wiyugarane mwe n'abana bawe. Umuriza wiyugarane mwe n'abana bawe. Ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose. Mwe n'abana bawe. Aha rero hari ikindi, hariho gihe wiyugana wenyene, n'igihe wiyugarana n'abana bawe canke n'abo usangiye kwizera. Abantu bafite ibyuma n'amasengesho bari ngaha cyangwa kuri YouTube cyangwa kuri radio, nuzoza urafurifata n'abantu mudasangiye kwizera. Haleluya. Kuko mudasangiye kwizera arakuzibira. Umwanya ko murasenga muri kumwe, Yesu avuze ngo 2 cyangwa 3 nibaja hamwe, nzoba jewe Yesu nzoba ndi hagati yabo, kandi data wo mwijuru cyo muzomusaba cyose bazokironka. Sivyo? Rero mwagiye hamwe mucika umuntu umwe mu buryo bw'imwembe. Rero ni vyiza ko muri kumwe n'abantu musangiye ukwizera. Bandanya. Ikintu cyose uko cyuzuye urabe aho ugitereka. Nsigura icyo kintu cyose twashize gute twebwe? Bidon. Nimuje kurondera bidon muri Bible, ariko dufashe ko ari bidon, sivyo? Uko bidon yose yuzuye ugire gute? Uraba uyitereka. Hanyuma nani umvira ni none Imana ishaka gukora igitangaza. Kweka abahungu bari bakenewe, kweka atari kubyikora wenyine, ari gutereka bidon indato itero nawe mukecuru yiterura bidon igaragara. Ariko Imana yashaka iki? Yashaka abasore bafite inguvu zo guterura bidon bakayitera hajya, sivyo? Amen. Hanyuma ngo bandanya. Okay, cyambere ko yakinze umuryango, umurongo wa 4
mwumvise yari ngo wiyugarane ugenda hihishije mwenyene n'abahungu bawe. Murongo wa 5 nuko avuye iyo ari abigenza kuno ariyugarana hamwe n'abana biwe. vuga tariyugarana bisubiremo ariyugarana. hari ibanga ryo kwiyugarana. Nimwumva umuntu yagize retraite yagiye ahantu honyine yikwiyugarana umenye ko yagira ubu. hari ibanga ryo kwiyugarana. hari ibanga ryo kuja ahantu hawe wenyene ugaheba gufungura, ugaheba televiziyo, ugaheba WhatsApp, ugaheba Instagram, ugaheba abagenzi, ugaheba n'umugore wawe, ukagana ahantu wenyene ukiyugarana. hari ubushobozi budasanzwe bugaragara iyo wiyugaranye. Byakoze n'intumwa igice 9 36 Acte 9 36 à 40. kandi iyo hari umwigishwa yitwa Tabita risobanurwa ngo Doruka. uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. muri iyo minsi aragwara arapfa. bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu cyumba cyo hejuru mu igorofa. kandi kuko iruda hafi y'Yopa abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya gorofa. abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitama na Doruka yajishe akiri kumwe, akiri muri bo. Batahura ko Doruka yapfuye, Tabita yari yapfuye, sivyo? Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga. Amen. maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Haleluya. Ishirarondera ngaho kuri umurongo nuko yabataramuye bose, yagiye mu ibanga, sivyo? Nashaka kubwira ko umutwaro wose ufise genda hiherereye. Haleluya. Harambwiye ngo je njyamana na grand frère nta chambre mfise, ndamuzani murafise salon mu nzu, gwego irahari, kwego utavyuka kare grand frère akiryamye, kwagenda ukasohoka ukana muri salon ugapfukama ukabwira Imana yo mwijuru ibona hihishije. Ubiriza ahishije no mu bintu bigaragara niho hava ibintu byose bikomeye. Amen. Ubiriza umugabo n'umugore bari marié, barafise chambre yabo, icyumba baryamamwo, sivyo? ibintu bakorera muri icyo cyumba nibo banyene babiri babizi, ariko ari ibintu bakorerayo hanyuma akaba wundi buzima bw'umuntu wa gatatu. ariko byabereye he? ahishije. Imana ibanza kuraba ibikorekera ahishije. Conception, gusama bibera ahishije, kuvyara bibera ku mugaragaro. Haleluya. Umumama inda yamaze gukura barayibona abantu bose, hageze ko mwana avuka aba infirmiere abaganga bari ngaho, nta banga rikihari ngaho, ariko igihe byakoreka mwarahihishije, niko murasenga. Haleluya. hari operation ihaba hagati yawe n'Imana ahishije aho batabona, ariko umugisha uzogaragara n'abari kure babone. hageze guhembwa, hageze kwishurwa ni ku mugaragaro. Conception ni mwibanga, no mu mpemu nuko bimeze. Conception ni ukuvuga gute? Gusama canke ego, gusama ni mwibanga, kuvyara umwana aja ahagaragara. ya murongo wa mbere twasoma 6:6 ni wasenga ugende Imana ibona hahishije izoguhera ku mugaragaro. Imana ishimwe. Twatugeze umurongo yuwe twahejeje Mariko cya mbere 35:37, Mark 1:35-37. Mwijoro rishira ubuca
aravyuka arasohoka aja mu gahinga. aravyuka aja mu gahinga asengerayo. ari umuntu yangize kumbarira ngo kweri kuvyuka yijoro gusenga. Nabwira ni kweri umwami wanje ko yakora. Hari gituma Yesu yavyuka hakirabura. Siko bavuze nga bavuze ngo mwijoro ricira ubuca aravyuka arasohoka. Katura murongo wa 35 Avant que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Yirishurirwa narironse kera cyane imyaka myinshi hashi imyaka myinshi. Amen. Je kweza ngene nanezerwa mvyutse izuba ritaranaza hakiri nyenye. Nayisigaye nangeze ahantu ngikizwa natangurana n'inyoni. Nashaka inyoni ya mbere ivuge ndayarembeje. Doga ni izi nyoni zintanga guhimbaza Imana. Nashaka kuzitanga guhimbaza Imana. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Un lieu désert, un lieu secret. Ahantu hihishije gusenga. Bisigura ko ni wasenga ugena ahantu hihishije. Ati mwumvise. Ni wasenga n'abandi ni vyiza, nimba muregize yanyu musenga mu gitondo naho nyine ni vyiza, ariko ntuzobura umwanya wawe. Amen. Zod 31 1 à 3 cyo turangiza. Uhoraho abarira Mose ati wibazire ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere. Nanje zo kwandikira kuri ivyo bisate amajambo yari kuri bimwe vya mbere wamena. Ejo mu gatondo buce witeguye uzoduge umusozi Sinai hakiri kare urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Ngeze ngaho ku murongo wa kabiri nengije cyane ku musozi w'Imana nibaye kuri iyo nyigisho umusozi w'Imana yigishije no kuri application hari muri archive nigishije ko Imana iko yabwira Mose ku murongo wa mbere ngo ejo siko yavuze navuze ngo ejo murongo wa kabiri sois près de bonne heure sivyo uzowe witeguye ejo numva ni uko hari mwijoro sivyo hama ngo ejo yumvire Mose yako avuga ati Mana none ko nakumva mbarira kumbure Mose yarajyanye n'umugore wiwe ati ndagukeneye ejo. Amen. Hari ibintu shaka kukubwira ariko zishaka kubikubwira ubu uri mu gitanda uri kumwe n'umuryango uri kumwe n'abana uri kumwe n'abakozi oya se ukeneye ngaho hari ahantu gukeneye yiherereye jewe na wewe gusa ugende witeguye uzuduga umusozi Sinai mu gatondo vuga mu gatondo uzutanga umunsi mu gatondo usenga urenguke imbere yanje ko mzi atakora mwumva none sindi imbere yawe genda hari ibanga ryo kuba hariya ku gatwe osome hejuru no 3 verset 3 no wanyuma ntihazogire umuntu mudugana nta numwe ngereye cyanye ngo hagire umuntu numwe azoboneka kuri uwo musozi wose nkenewe gusa kandi ntihazogire imikuku cyanye amasho birisha hafi yawo. Haleluya. Imana gukeneye wenyene abubatse ni vyiza sengane n'umugabo wawe muzora mugira umwanya wo gusengana n'umuryango ariko urondera umwanya wawe wenyene uganire n'Imana yawe wenyene impwemu yawe n'impwemu yiwe bicike umwe. Haleluya. Impwemu y'Imana yabwiye abumva ari n'amatwi y'impwemu bumvise ndiho bamugisha.